gukomeretsa kumutima bikena byinshi basangira nabo ariko ntibahimba nibo bagaruka kugukomeretsa kumutima Barindambi Kisangapi hamagara your pastors baze hamamira jiba tugame ayiwolela what you say imagine famille abagenzi inshuti ababanyi ntanakimwe bazi CYRIAQUE mariage yayikoze wapi na wapi impossible nabonye abantu ntibigeze bavugana umwanya n'umwe muvyeyi mwe mwitwa bandi wisikure ko guhera no musi waruzi ko je no tutangura kurara ego no rero nicyo kigutumye uva mu cyumba uzuriruka ntunze umugore aho na buri muhungu utiyemera hama ikindi nacyo gerageza ibishoboka byose ujya mugore umukunde ku bwanjye ndazi neza na neza kutamukunda ariko ikore ku bwanjye idiri turiko niya cyawe icyawe nzokuba turumvikana ndakupa cyako Jasmine taraheza usanga uzi neza ko muri none ufise umugore mwibanga gerageza kwishira mu gishingo cyiwe bazina karore urabona kazocuka kuyangana n'ibyo bintu ndiko ndahabwa ke kuko ujya mugore ndabona n'umutekinisiye byo gutanga ke urumva ujya mugore urabona neza ko azovyihanganira Kanyana ntamenye na kimwe kiriko yabera muri nonzo sinduvye ibintu bizokorana cyane CYRIAQUE tugeze ku kanyuma baca umugani ngo ntawe ujya inzoga wananirwe n'umuhinzi Jesse mbona ibi bintu ibyo ari byo none uyu muhungu ntashaka mu mwanya ntashaka tuvugana ndamubwiye turyame ntiyemera Jesse ndiko ndamutahura siti none nibiki my sister mugabo ntiwibagire yuko ari wewe ufise amakosa wafashe ifoto yawe ukiri mutoya urapostinga kuri profile urashise ngaha abonye ko uri gikecu yes ategezwa gutangara reka dufate umwanya kwanza tumutegure okay ihangane inyuma y'imisi 3 arashobora kwemera na muhungu numwe wo mu Burundi ashobora kwanga mu diaspora bro urazi neza ko je nashobora kumara 1 week aho uri kuranyumvisha yuko cyandindira ubanza kwanza umusomeshe bibiliya n'umusomesha kantike ndiko ndarindiriye niyaje ari informé yuko nje my sister ari ya home muri Amerika umara igihe kingana gute utabona nyine umuhungu calm down ibintu tubitware buhoro buhoro okay bro ntabwo nta makuru office nimba tawe waruzi tushaka tukorana umenye yuko niyiba nze ngaha nzi ko nje kugira mariage nje kwa n'umugabo hama ndamukoze ko tujyame don't touch oh my sister I promise you biraza kugenda neza okay ihangane good I know ntuza gufa même si ntaza gufa ariko voma bro kayaga tipenda gakunda sivubye kandi foto n'urukundo nta hantu bisa bihuye dufisije kwa kuno muguru barero ngiye kubabwira ukuntu banza rwanyu natondetse n'ukuntu rugiye kuba rumeze urubanza rwanyu ruzwa rubanza gwiteka icyambere antukaba diaspora n'umwana mwiza nka Kanyana
nabonye ko urubanza noshiramo ingufu zimwe ndasanzwe. Muri runo rubanza harimo akabirya. Muri runo rubanza hari nagiye nkora biri different n'ibindi bandi bantu bagiye barakora. Ibaze abageni bazogira muri kajugujugu. Wow. Nategekanije yuko abantu bazonywa bagahimba. Nzogenda vuga nabo muri Barudi ku bantu basanzwe bafata gahiye kugira ngo batuzanire tujya turobine kugira ngo umuntu wese yisukire. Ndetse no kujanye n'amafoto namaze kugitunganya ibintu byifashe neza. Mu ncamake urubanza rwanyirizo barutunganije muko ariko cyane ku rubanza rw'ejo ejo tutegeza kuja muri etat civil cyose namaze kubitunganya amazina yanyu yasanzwe yariyo samana Mr. Brighton ko gerageza uko ushoboye kose ukarara witeguye cyane ko uno musi ukajya makiri kare kuko ndazi uraryamira cyane kugira ngo ntuzabusarishe. Ubwa mbere na mbere kandi ndagushimire cyane ko bwitange bwawe. So burya umuntu wese mu buzima aragira inzozi yifuza kuzoshikako. So indoto nari mfise yari kwambika impeta uno mushusho wanje. Rero ejo iyo ndoto yanje izobishitse. So sigenzo ubone ejo burakeye ngo ndamwambika impeta umwamikazi y'ubuzima bwanje. Bebe ndagukunda. ndagukunda. Bebe ndagusaba dukinjurire gatoya tuvugane abagaruka ndaguhamagara. Okay? So, nawe Hama Brighton muri kumwe na my sister ino nagomba ndabasaba ikintu kimwe kandi mu binyemerere muzuba mukoze imbere yuko mukora urubanza rwanyu rwa etat civil même na mariage ndagomba yuko ivy'iwanje muri joro nyene ndarankoze ubukwe jewe n'umushiri wanje. My sister, nacho uvanga ibintu, okay? Remember, ni mu Burundi ntabwo ari muri Amerika. Kugira umuntu agire mariage arabitegura agafata umwanya ukwiye. Sawa. Même si Amerika. Je nabintu nkeneye by'abantu benshi mu rusengero pastor namuteguye arahari. My sister, ntushake kunyonorera urubanza, okay? Ihangane muzobikora mu nyuma. No. Umva, ho mwari mamaze kubivugana. Nyene niyo yasiripize navuze ko ndikunda mutegurira. Shaka ko muri uyu mwanya nyene. Pastor azi. Twambikana impeta abo umugabo wanje bwite narambiwe ndarushe. Ndashaka yuko abo umugabo wanje. Icyo ni cyo kwanda. Kubera twebwino mu mico y'ikirundi amanzi akagutwara iwabo bakakubona abavyeyi bakaba bari mu gukora mariage buri kintu cyose abavyeyi bakakibamo kandi mukaje no muri eglise bakabasengera. Umva gusa ikintu gusa ukora muri uno mwanya okay nuko urashobora gukora ikintu bita predote ukamwambika impeta byonyene. Impeta urashobora kuyimwambika. Wow. Bugabo ni nkuba mugize mariage abari predote. Basi reka dukore ibyo basi. Amen. Karibu cyane umukozi w'Imana. Ndanabashimira kubona mwitavye akamo twabateye. Hama ntabize kurangira. Nkuko twababwiye. Uyu munsi uri hejuru nagomba ko natwemeza imbere y'Imana nkuko biri muri bimwe mu byo musanzwe mukora nk'imirimo y'Imana. Je n'umukunzi wanje ndashaka mutwemeze imbere y'Imana ko tugiye kuba umwe, agiye kwitwa umugabo wanje
nanje nkitwa umugore wiwe nzoba mutwatse Wow, usanzwe uwacu yari yabimbwiye. Mugabo cyane ngira amagana navuga nti reka nahace tuvugane turi kumwe. Amaso mu yandi. Hanyuma musanzwe mu Burundi urabitsi ko kya kintu cyose kigira imico n'imigenzo. Cyari dufise umuco wacu tugirako. Ivyo byo gushobora kuba hezagira igishobora gukunda kuko tubahezagira imbere y'ishinge kandi birategurwa. Zikwiye cyo kunda. My sister, numva na pastor akubwiye bya binyene twakubwira. Aha ni mu Burundi ntabwo ari muri Amerika. Okay. Navyumvise. Nari basi. Ushobora kunyemera. Ukadusengera basi nkamwandika impeta ukazihezagira. N'urukundo rwacu Imana cyane. Usanzwe ikintu ushaka gufasha. Niba kama kumwambika impeta ndashaka kubasaba impeta kugira ngo Imana imibana namwe mu myiteguro yanyu. Amamanda yo mwiteguro ikibazo na kimwe kuko kubako ariko kubasabira umuhezagira. Umuntu abasengere ngo mubane nk'umugabo n'umugore by'ico n'igishobora gukunda. Ivyo bizokunda ni mwazi mu gishingiro. Ariko ubu kubera ko mushaka umuhezagira iyo mpeta ndashaka kuyeza kana kibazo kwa mwambika na kibazo. Okay. Igenda nzanire. Mubikije. Surprise! Say yes! Say yes! 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 Ujya mugore ntumubonemo ibindi, ujya mubonemo visa, umubonemo visa kujyana muri Amerika, umubonemo umuntu ashobora guhindurira ubuzima. Ntufate ivyo by'inkundo by'abana bo ngaho onye uri kuratana ukashime ngo nta buzima urabona, ugomba gusubira kuja kuragira impene. Yes. Wow! Bizu, 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 bizu. Wowe nyibyo nakorera birariya. Ndeka nabibonye n'amabanga. Yani akanyegeri kagira kurira inzovu. Tone nkarugero madudu. Kuri kariya kantu akanyegeri imbere y'inuzeya ya rodipe. Kagira kurira rodipe. None nkajya nihagera mwijora kaja kwene na mama yawe. Reka kuvuga ivyo bintu kwanza tuvugane neza. Uriya mugore wiwe se bizagenda gute? Nenye nujya niwe yirongora kandi aratwite byibuke. None atwitse je biranda nibindaba ubugira watse ngira zozimye hagira habe muri Ukraine n'Uburusi. Ivyo bizarushiriza kandi bana byashitse basi. Urabe kuzana umugore aziko afise uwundi yamugize umukozi kandi ari umugore wafise imbanyi.
kubura mukwiye no kunkorako. Shaka niwe uri kuvuga ngo ndakurekure kweli. Yes, Kubera iki? ibi bintu nabirambiwe. Hageze aho kumvugisha ukuri. Nukora iryo kosa uva kubwira ikintu kimwe cyakwanza umubare cyane ndazi ko wari uri ngaho ibyo biri hariya n'ibaraza byose wabibonye banyambika impeta ariko by'ukuri sinzi guhemukira urakwiye kunyizera kandi ntiwirinde ngo ibyo bintu wabonye byose. Erega nanje birambabaza. Iyumvire n'uwagenda muri Amerika jinjoshe siganda mara. No nubwo nogenda ndazi ko ntandwira nakutwaye nawe musangeyo bibi ndagukunda haba ni kuri komeza ibinyegeze nuko nyene ntagire umenya ko mukore waje. Shere, nta kuntu ibintu wobireka ukaza tugatanga ubuzima bushasha. Nari nize kuri bihambaye ndabona neza kamera ngende rero tuma wihangana basi n'ukwezi kumwe basi turi muri bino bintu ndagusezeranira yuko zo byarangiye. Bitoherera he. Ndabona ko ngiye kuvuga ukuri nkabibwira Kanyana. No. Abari uri muri telefone uri muri muradabyo. Zirakwakanye. Zirakwakanye nimba utari bwabone. Imbwa yahukanye uno munsi urayibona. Mba yahukanye. Uno munsi mbwira yahukanye. Muvyunya baki. Ngabo baraje. Bandi. Jasmine. Jasmine. Ngo niba azananyira Kanyana. Yo baraje reka jewe ntubonye ko mvuye hari. None cyiza cyarabigira gute ko inzu yiwe namaze kuyirongoreramo. Kandi sha ngira ngo ashobora kuba aje kugira ngo yakire mu diaspora wiwe. Ehe. Wena nakubwiye kuva imbere gi aka gakobwa kakanyeshuru uzanye ngakurongorera ngaha uzogira ingorane ibyo navuze birabaye impamvu. Cyiza enda kwereka ufashe ikintu ntuzume nibanga ngo ngenda kubwira ujya mugore wanje yigire nkumukozi siko yigire nkumukozi gahindani siko ko najyambaye ko nkisanganye. Mbiriza ahubwo kame aho kagore kawe nzi ndakatakira hariya mwamwiri ya chambre yanje hama ibintu bidadanu. Oh yarekite navyo burofa none ko turi mu ngorane. None basi kanga birenze ndakaryamika hariya wanje basi. Baby. Fisi shaka kubwira. Nkunda tugende ndakubwira. Tugenda kubwira friend. Mbayira ngahanye ntabwo. Oya hari impamvu tugenda kubwira. Oya sheri, mbayira Kubwira basi sheri. Nimba namaze gukorera bitandatu. Ndagusavye ufume wibuka ikiza kimwe namaze gukorera. Ikintu ngenda kubwira ukinkundire. Sheri kumengana utuje ufite ikibazo nyabaye. Ndafise ikibazo ariko nta mpamvu yo kugusigura kubera ko nta numwanya afise. Umviriza. Hari abantu bagira bashike ngaha. Dushobora kumarana iminsi hano. Si ngombwa ko bamenya we kuri umugore wanje. Ndagusaba vraiment wigire nk'umukozi. Kandi unavyemange nyene kuko byontera ikibazo kugira ngo ntibabihinyure. Kandi ibyo bizo bigiye kito kubera ko bazamara nk'ukwezi kumwe. Sheri, umukozi wo mu rugo. Kubera ko ushaka kungira umukozi wo mu rugo. Sheri, nta mpamvu zo kwirwa ndagusigura ibintu birebire ariko ndasabye ntahure vraiment. Sheri aba bashitsi n'inyabaki n'abakobwa cyangwa abahungu. N'abantu bakobwa baraje bagira bashike ngabara ubwirembo. Sheri, dusizanda zawe. Abo ni abagore bagombuzane muno rugo kugira nanje mveho. Umva nkubwire ntabwo ari abagore biwanje. Iyi nkuru ni ndende nzakikubwira. Kubera ko turashobora gutakaza ibintu twashaka gushikako. Nkundira Sheri ndabigusabye. Umvize ndakubwira ureke kumara amazi. Ureke kumara amazi jewe ntazoba nkeneye. Sinkunda umuntu afite ku mafaranga. Sinkunda umuntu afite nishakiza wamaze kwibona igushikira imbere yawe ukatuja gufitina kukose. Ariko bikore ku bwanje. Idiri turiko niya cyama. Icawe nzokuba. Turumvikana? Agakobwa kumenya agomba kumbera intambara ariko ndikaze kuko ari baragurisha urwembo rushasha rushoboka ke yitiri yaratuhije nta n'umwe ategerezwa kurwitambika imbere ibuye risirutse n'igihe cy'isuka tuzomenya icyo kugukorera. None wewe koko ndi umusiti nawe ukabura umuyaya woza urafata ubwo bufaranga ukorera nanjye ubwo nkorera tukegeranya tukaba umugore n'umugabo nka guteri ndameze guteri famille ngira mama wanje namusezeranye ko nzamugurira inka
Nenda kurongoye nkagutera inda. Kubera uzabuneye inka nzashira mama. None sinzoba ndi umugabo wawe. Nanje ndakwenene. Iyo mana we. We ni wari unashobora. No gushobora jewe. Ariko nyine wanashobora huriya yashoboye yarode. No gushobora ni rumba none. Cyaboro hano. Byabaho. We wabonye ko bisizemwe inzigo n'ubususu buhengana. None ko hangayika nibiki? Chembo na wabuza amahoro. Umva Jasmine. Uri umwanya kuza gutegura urubanza rwo bandi kwejo. Si umwanya wo kurara amajoro tuyaga ibyo tuyanga. Tugice tuhamagariye ngaha amatwandanye n'ibindi. CYRIAQUE. Na. Umviriza. Nureka guhangayika gute? Kandi uzi neza na neza kwejo bazoja muri leta civile. Nubona ko ibintu bigiye kuyanzana. Hoya ntangorane wetekana. Bavuga ngo ibintu byose ni porampora. Porampora? Haga bacumugani ngo biregarega bigumye. Jasmine. Umuntu dufise ngafise ubufasha buremure mw'idiri cyane cyane azo dufasha kwishi. Biciza. Ndasabye tumwumviriza amanza avuge ukumva nyene byogera. Jewe akazi kari ku musozero. Urabona? Kanda kwereke. Je ndi mubaya. Ndi mubaya. Uyo ni kandanda. Urabuze izina ryawe. Banza witegereze uwo muti. None awukoresha gutomo. Je sinabura bitahubwo. Uyu muti ni kandanda bawitwa inyoyifundi. Inyoyifundi. Uyu ni kandanda urateza. Kwisara imiti niyishi. None umuti ukora gute? Uyu asize mu mazi agiranywe. Uyu ni finale. Ciza. Ndira ngo ikintu kimero sasa. Muri iyi diri sinshaka ko hari amaraso y'umuntu aseseka. Ntubwire utangise umungu mwana w'abandi apfa. Atapfa ni witwengere. Icyo ushaka kaba ni cyaba. Ni wavuga sare arasara. Ni wavuze ati naka ndakurungiye ushake witabe kadave. Ahita taba kadave. Asara n'ugusara apfa no gupfa. Cyangwa tumuhindura kabwa cyangwa kaya. Oya, ndafite cyumvira. Jasmine, uze gutongesera uvuga yuko ushaka yuko aca atwarinda. Hamejo nzokwereka kano nikorera. Yes. Ivyo muvuze ahubwo nyene bisha biba. Inda nimbarinda y'amahasa nindarinda y'ubushuri ico watuye nico kiba. Yes. Uyu muti inyoyifundi urawuze. Yes. Nakindi kintu numva yoba ataruko yutwarinda. Kuko nyamara gutwarinda umugabo wazanye mwihakana. Mbeko Mungu ugomba kubishira muri kazoza. Bikore bibu nyene mwirijoro kugira ngo ejo mu gatondo nikorera akantu kanje ku bwenge. Ndagiye. Aho urashushe nk'isafuriya marriage. Okay. Kanya. Yamaze wari wantumishakanye. Ubu yamaze kukanya. Nani yumviye ko yazanye. Sha. Nawe ni bari kuragira muri mariage. Usigaye unyitewe mu byatanye. Ha.
ntitaye wowe wundi nukwitaho ninde gasha erega ngahora umugeni umva nishikibura nduza ndagusukumira $. Kana uvyobeko ando maneno yani nzoca ntambira ku rukuta nzoba ndi kugweko kandi rugezweho kibanza kimwe rero cyamukobwa merize ndabona umenga agomba kunyononera ibintu aka kanya nyine ngo ashaka bakora mariage kandi yeje neza na neza ziko baje muri mariage yanje hama ngo ashaka gukora mariage none ujye gukora mariage muri babiri ubona gute ateshe nujya mukobwa ni mwiza ngo ngwiki ni mwiza kanya cyakweli kora navyibusha ukuntu ni kibajuwe gusa ikibazo suko ari munini ahubwo ikibazo ni kubera ko CYRIAQUE nawe umubiri wawe utajanye hari iyo yize guhura n'umuhungu munini nyene nkawe iyo yaba yari kubimeze neza basi kandi cita umugabo wacu reka urabona ndakubwiye bajya nubwo bojya mu rushengero n'Imana ntiyovyemera ahubwo rero Jesus. Wenda kuzanye ngaha. Wenda kuzanye mchumbi wanje. You just need to throw short. No, mbiza mkino kiyo. Kiyo kumera. Urugurani. Iyi mito wanyambitse ntabwo ari yuko uba ngo umugabo wawe direct. Iyi meta niba ucumbiye no umvira ngo ikintu kimwe iby'imeta ntaco bivuze